Mwiriwe neza ewe mwese mwihuje natwe biciye kuri satellite Amazonas na satellite Eutelsat 8 n'ubundi buryo butandukanye bw'itumatumako uyu munsi wa gatanu 24 z'ukwicumi muri uno mwaka wa 2025 intasho zidasanzwe ku mukwiza w'ubutumwa Miguel Bermúdez Marín hariya iyari ndetse n'abandi bose muri hano. Icigwa dufise uyu munsi ni umuvugishwa ameze nka Mose. Turi ngaha i Galilaya muri Israeli muka cekitwa ngo Ramot Galilea muri Israeli. Turabe mu gusubira mu byagezwe hisha 18 murongo wa 15 kabandanya atubwira ngo Uhoraho Imana yanyu azobahagurukiriza uvugishwa nawe ameze nkanje ava muri mwebwe mu biwanyu azaba ari we mwumvira. Bizoba nk'uko mwabisavye Uhoraho Imana yanyu muri Horebu kuri wa munsi mwari mukoranye aho mwavuga muti ntidusubire kumva ijwi y'Uhoraho Imana yacu no kubona ujya muri ruhambaye ntiduhave dupfa. Uhoraho akambarira ati ibyo bavuze ko ati nzobahagurukiriza uvugishwa nanje ava mu biwabo ameze nkawe ati nzoshira amajambo yanje mu kanwa kiwe nawe azobabarira ivyo ndamugeze byose. Ati kandi utazokumvira amajambo yanje uyazovuga mu izina ryanje nzo bimuhora. Muvugishwa ameze nka Mose. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Buno butumwa bwaro bw'intangamarara y'icigwa ico cigwa nyene ubutumwa yigishije ari kuw'Imana kuw'Imana zari ko bari 45 z'ukwa gatatu 46 z'ukwa gatatu 2017. Iyi ni intangamarara y'ico cigwa. Ubutumwa bwitwa ngo vuga mwami umusavyi wawe yumve. Dr. William Sotara atubwira mwo ubutumwa bwavuzwe 45 z'ukwicenda 2010 muri Monterrey, Mexique. Aravuga ngo kandi nk'uko ubwami bw'Imana buza ni gute ubwami bw'Imana buzanwa n'umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu aje mu bwami bwiwe kandi byarerekanwe hariya ingene umwana w'umuntu azoza mu bwami bwiwe azazananye n'abamarayika biwe n'intumwa ziwe n'imyera ibiri Mose na Eliya, kuko umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe kandi ntazoba ari Mose wa mbere. Twavuga ngo Mose wa kabiri yari Yesu, yari umuvugishwa ameze nka Mose, umuvugishwa w'ikiringo. Mu gitabo c'imirongo aratubwira ku papuro rwa 73 umurongo 629 Devera William Branham aravuga ngo nabo ntibamenye wamengo nibihori kuri bo, ntibigeze bamenye ikintu na kimwe kuri bo. Nuko rero umuherezi yarahagaze hanze aravuga ati nimwumvirize, ati umuvugishwa wacu yatubwiye yuko tuzosubira mu gihugu cy'iwacu c'amavukiro ku baba y'inkukuma. Aho n'igihe bari hanze hashika ya nyoni idasanzwe indege. Ati mbega twinjira gute hariya? Uko niko rero babakariye baciye baja mu vyanditswe barababwira ati mwibuke yuko tuzosubira inyuma duciye mu baba y'inkukuma. Ati ngiyo rero mu gihe abavugishwa bacu bavuze yuko tuzosubira inyuma mu gihugu c'amavukiro ku mababa y'inkukuma. Iyo nyoni rero yari ngaho, yari indege. Bo baragiye baravuze bati tugiye kurondera Mesiya. Bo ntibari ko barondera igihugu c'amavukiro, bo bashaka kubona Mesiya. Igihe abayuda bagiye kurondera ivyo
haba hari ikintu cegereje. Bo barasomye iki gicabo baravuga bati twebwe turizera abavugishwa bacu, kandi twebwe turizera yuko Mesiya azoba ari umuvugishwa igihe azoza. Barabaza bati nambu yari Mesiya rero ni muzima arahari, ati reka tumubone akora ikimenyetso c'abavugishwa turamwizera. N'ikimenyetso ico bo bariko barabona mwa kino gihe ca nyuma hagati mw'ishengero ryiwe. Ubwo bukozi uwo muvugishwa ariko arakoraho mpwemu yera, ariko akorera ubukozi bwa Mose, ubwa Eliya n'ubwa Yesu, kandi bariko baramubona iburengerazuba. Rero mwibuke yuko ahantu hose ugukwega kwa gatatu kuriko kuragaragarira, aho haba hari igikoresho ico ikiba kiriko kirashitsa ukugwa kwa gatatu, kuko ukugwa kwa gatatu ni kimatanije c'indwi, kandi kimatanije c'indwi no kuza k'umwami. Mu yandi majambo, ahantu hari hariko harashikiriza kuza k'umwami, aho niho hari ugukwega kwa gatatu, niho kwa kugaragariye. Uko no kuraba iburengerazuba, ahantu hose uwo muntu abari, naho bamubona nk'ahantu hakure ari mu buraruko, aho bariko bararaba iburengerazuba bariko barabona uwo muntu. Ariko mwibuke yuko hari ikibanza c'umwihariko aho ahazoshikirizwa ivyo, ariho ari mw'ihema nini Karpa Cathedrale. Ku bijanye n'ivyo Revera William Branham yabonye ngaho, arico cari gikorane. Ariko imbere yaho yavuga yuko mu vy'ukuri no mu bindi bibanza ko hazobera nk'ivyo nyene vyisubiramwo ivyo, kandi ko igice gisozera ko arico we yajanwemwo na marayika amwereka ivyari biriko biraba. Ariko imbere y'ivyo, mbega nizihe ni incuro zingana iki yarari hagati mu bantu, hariko harashitswa iyo ntambuko yo kwigishwa k'ubutumwa n'izindi ntambuko zose. Ntituzi ngo ni igihe kingana gute mbere y'ico gikorane yabonye. Bengene bitunganye, bengene ari ibintu bitunganye. Nashaka guhamagara nk'amagana 600 muri bo, ndabakoranya ndababwira ati mwebwe mushaka kuvuga ivyo, ati reka turebe ko akiri muzima canke ko atari kiri muzima. Mu gihugu bwanyu co basukuruza bamwankiyemwo, mwebwe mu mwakire. Abanyamahanga bariko bararangira. Rero igihe c'abanyamahanga kiko kirarangira. Yandika hejuru ngo igihe c'abanyamahanga kiko kirarangira. Yandika ngo Mesiya azoba ari umuvugishwa n'ikimenyetso, yavyandikaho. Rero Dr. William Sota abananya kuvuga ngo kandi duharuye nk'incuro ya kabiri umuvugishwa ameze nka Mose Yesu, ku ncuro ya gatatu rero ho bari ku munsi wa nyuma umuvugishwa ameze nka Mose, aho Imana izoshira amajambo yayo izoyashira mu kanwa ko umuvugishwa w'ikiringo, kandi ijambo ku munsi wa nyuma n'ubutumwa bwiza bw'ubwami, ubutumwa bw'ikiringo c'ubwami. Mu yandi majambo, muri ubwo butumwa hazoba harimwo ibintu vyose Imana izovuga ku munsi wa nyuma. Mu gitabo c'imirongo ku rupapuro rw'168 umurongo 487 aho Revera William Branham aratubwira ngo nunca funcionará, kandi ntibizigera bicamwo ubutumwa bwa Wesley kwa Luther canke ubutumwa bwa Luteri nkuko nyene. Natwe uyu munsi turiko turagendera muri ivyo. Ubutumwa bwa Pentecote ntibuzovangana n'ibi, kuko n'ubundi munsi byose ni jambo ry'Imana, ariko irikirubaka nk'amabuye iduga, iriko yubaka umugeni kugira ngo azoce mu kunyakurwa. Ahacapura ibuye rikobuzufuruka n'ibihe by'ishengero, n'akarongo kerekeza mu ibiri ko dufuruka ibubamfu. Kandi murabe kuri uru rupapuro nyene, ariko ku murongo wa 14:96 murabe haravuga ngo kubera iki jewe umuntu ashaje nababajwe ubuzima bwanje bwose, kubera iki uba nkijije? Ndibaza yuko nzoca muri no nzira iyindi ncuro nterezwa kuzana ubutumwa, kandi nawe bwiye
ndabibwiye como data Junior vio mw'iri en un joro sueño la nk'uko otra Junior noche de la sala, yabonye esta mu paloma nzozi moviéndose mu rindi joro en esta de ya acá, mababa ya Señor, tu sirviente nkukuma está compareciendo iriko iraca mwa rino dirisha ngaha mwami wewe uriteguriye gukora igikorwa cawe yandika ngo hazoza ubutumwa bingana umwaka wa yubile ndetse no hejuru naho nyene yandika ngo Eliya wa gatanu ubutumwa bwiza bw'ubwami nzoca mwino nzira iyindi ncuro ntegerezwa kuzana ubutumwa bw'umwaka wa yubile ntegerezwa kuzana ubutumwa bw'umwaka wa yubile rero ubu nubwo butumwa ubutumwa bwiza bw'ubwami bwobaye buriko burazanwa ngaho na Eliya wa gatanu niko havuze si ukugaragara kwa Eliya wa kane cyo gituma igihe we yari yateguye vyose yari afise itike n'ibindi yari yamaze gutanga n'amabibiriya n'ibindi yari hafi kugira ngo ashike i Kayiro kugira ngo aje i Yerusalemu marayika aramubwira ati subira inyuma si igihe cawe kandi biratuzwa kuba nk'uko biri mu vyanditswe canke si co gihe bituzwa kuba nk'uko biri mu vyanditswe kandi ivyanditswe yaciye amwereka yuko bituzwa kuba vyisunze vyeshuwe 11 we gusa yari afise ubukozi bwa Eliya mu kugaragara kwa kane kandi kugira ngo habe ukugushitswa bwategerezwa kuba ari ubukozi bwa Eliya ariko mu kugaragara kwa gatanu ari kumwe na Mose kuko umwana w'umuntu azanana n'abamarayika biwe ntiyari gushobora gukora we ico gikorwa kandi niyo gikora yari guca ashira abantu mu kiringo c'ubuntu mu ntambako y'indwi mu ntambako Branham yari arimwo kandi aho rero ubutumwa bumwe yaravuze yuko yari gushobora gufata abakozi b'Imana akabigira uko ashaka kuko ico gihe kirangiye akabashira ngaho yari gushobora kubashira bari gushobora kuja mu zindi nyigisho bigatuma haba kononekara kudasanzwe ariko murabe Imana yararinze mwenda Branham kugira ngo ntakore ivyo ariko imubwira ngo subira inyuma rero murabe aha bananya kuvuga ngo Dr. William Soto murabe ubutumwa Kristo yigisha yavuga imigisha yavuga amategeko yaraca n'urubanza vyongeye rero ubu rero turiko dukora kw'iki cigwa gusa co kuza k'umwana w'umuntu mu bwami bwiwe kandi umwana w'umuntu azoza nk'intare aho mu yandi majambo ivyo bishika no mu vyeshuwe 10 hanyuma akabandanya no vyeshuwe 11 kuvuga ibyo byose birabandanya byose tubona mu kuza kuno mu mareka w'inkomezi umuvyeyi we 10 afise agatabo kazinguriye mu kuboko kwiwe asemera n'ijuru rirenga nk'uko intare yivuga mituragaranirwa gaturagara amajwi yayo agasemera akavuga yuko atagihe hari ukundi igihe ko carangiye igihe c'ikiringo c'ubuntu rero nyuma yaho niyo murashobora kubona yuko we ateruza guhanura by'amahanga menshi indimi n'amoko menshi kandi turamubona ariko arahanura mu vyesho 11 vyesho 11 ni iki rero n'ubukozi bwa Mose na Eliya rero ejo cyo kuwa kane 23 arizo zari kuba 24 kuri bo kuko umunsi utangura ku mugoroba ariko ku banyamahanga zari 23 kuwa kane twari ko turatangura ariya irya nama kije gikorane kandi Jerusalén la luz del mundo citwa ngo Yerusalemu umuco w'isi bo ubwa mbere bavuga ngo ni Yerusalemu umuco w'isi ariko barabipfunyapfunyira ati Yerusalemu umuco w'isi ivyo byatanguye nka sambiri zo saa 3 zo mwijoro aho saa 2:30 niho twatanguye zijoro saa 2:30 n'imiburiburi kandi aho baravuze ibintu vyinshi kandi murabaho hari abarongozi
había líderes baserukira políticos amadini, hariho abarongozi ba y había politike, jueces. hariho n'abacamanza. Vamos a decir, estaba toda la plana mayor allí, Reka tuvuge ngo representada en abantu bose bakuru estos bakuru líderes bari bari ngaho baserukiwe esta vez trajeron n'abo barongozi, bari bazanye abacamanza benshi, abarabi de la parte, la bo mu corte gice rabínica, bo muri sentare y'abarabi son jueces, n'abacamanza. y estuvieron pues hablando allí algunos de ellos. Aho rero hari ibintu Y luego me dejaron a twavuganye, mí la parte final hanyuma nanje bansigira igice ca nyuma para hablarles. kugira ngo ndabaganirize. Hablé como 20 o 25 Nababwiye nk'iminota 20 canke 25 hablándole de ndababwira la venida de ese reino, ko kuza k'ubwo bwami, porque eso es lo que está kuko esperando no tan solo ivyo Israel, nivyo sino también atari Isirayeli gusa ibirindiriye, ariko n'umugeni nawe nyene, ishengero mugeni deseosa por naryo nyene entrar ya a ese riripfuza reino. kwinjira muri ubwo bwami buhoraho. Y Kandi hablé narababwiye de ese evangelio, kuri del evangelio del buryo reino, butumwa o sea, bwiza, ubutumwa bwiza como bw'ubwami, les ni estaba kuvuga ngo hablando del evangelio del reino, pues hablándole de las nariko promesas ndababwira gute ku butumwa bwiza bw'ubwami, ndababwira ku masezerano y'ubwo butumwa bwiza bw'ubwami, ni ukuvuga ngo ibintu bizoba biriko biraba, que es el establecimiento ariko del ari reino ugushigwaho ku mesiánico. bwami bwa Mesiya. Ya luego estarán viendo Hanyuma por lo menos la parte muzoraba n'imiburiburi nka karya gace navuze, luego pues se preparará hanyuma documental tuzotegura documentaire kugira ngo hanyuma luego de ahí salimos muze muyirabe. Nyuma yaho twaciye tugenda a comer, eran ya como las 12 gufungura, hari nka saa sita de la noche más o zo menos, mw'ijoro un poquito n'imiburiburi, más tarde quizás, hasa na estaba cerrado el ijoro ryari rikuze, sitio en el hotel. bariko barugara ibibanza mu hoteli kugira Dijeron, ngo "Mira, hay un sitio cerca dufungure. por aquí que pueden ir y allí hay comida". Tingara ahantu ushobora kuja, Faltaban turashobora gufungura. Ntihari saa sita, harabona nk'iminota 15 kugira ngo hakwire saa sita, kuko bugara saa sita. 5 minutos, Twashitse twiruka, hasigaye iminota 5 dushika twiruka. el sitio estaba lleno. Ahantu hose hari huzuye. Mwiyumvire namwe ahantu umuntu agiye gusaba imfungurwa, kuko mwiyumvire namwe ngaha muri aho hantu kuronka ikibanza cyo gufunguriramwo, kandi mu kuzuza cyari ikibanza ahantu hose hari ibintu bidasanzwe, ariko kugira ngo ntitucererwe gufungura ikintu runaka, suko tutari turi muri ico kibanza, ahubwo ntitwari twagenewe kuja muri ivyo, ariko isaha yari igeze, kandi hari hageze umwanya w'ico gikorane, umwanya hari hoberako ico gikorane iryo joro. Ati vyiza rero twogenda tugafungura mw'ihoteli aho twashikiye, kuko bari buzuye. Ati reka dusohoke kugira ngo duterere akantu mu mushishito. Dushitse hariya, ati hajya hari ikibanza twaciye twinjira. Murabe icarizo caciye kinza mu mutwe, ni ca kindi kijya kiri muri Matayo, ahavuga Mateo capítulo 4, Matayo igice ca 4 verso umurongo 12, wa 12. cuando Jesús oyó que Juan estaba Yumvise ko preso, Yohana yashizwe mw'ibohero, volvió a Galilea, aje i Galilaya, en Galilea, natwe twari i Galilaya, volvió a Galilea yaje i Galilaya, y dejando a Nazaret, yimuka i vino y Nazareti, habitó en Capernaum, aja kuba i ciudad Kaperinaumu, marítima, hafi en la y'ikiyaga, región de Zabulón mu y rugabano rwa Neftalí. Zebuloni na Nefutali. Nazaret, Yari ari que queda Nazareti, como a, dijimos, 1 hora de aquí, bueno, porque estamos en el otro lado de yari asigaje nk'isaha Nazaret, ngaha, habría que darle la vuelta al mar y coger un poquito hacia allá, hacia el oeste, para ir a Nazaret. kugira ngo tuje i Vino Nazareti. de Nazaret, Yavuye i cuando Nazareti, oyó que Juan estaba preso, igihe yumva ko Yohana ari mw'ibohero, aja mw'ico kibanza, aza hano. para que se cumpliese lo dicho por el Ngo profeta ivyavuzwe na Isaías, Yesaya yavugishwa n'Imana bishike.
ngo igihugu ca Zebuloni n'igihugu ca Nefutali aherekeye ku kiyaga hakurya ya Yorodani Galilaya h'abanyamahanga abantu bari bicaye mu mwiza babonye umuco mwinshi aho yacapuye iburyo ibuye rigomye imfuruka kandi abari bicaye mu gihugu c'urupfu no mu gitutu cago umuco urasiye kuri bo. Guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati mwihane kuko ubwami bwo mw'ijuru buri hafi. Murabe twinjiye ngaho nyene nkuko yinjiye nawe duca dusaba imfungurwa n'ingoga. Ndibaza yuko arico kibanza baduhaye imfungurwa n'ingoga tuca dufungura n'ingoga tuca turagenda, ariko twaboneka nk'abantu b'abashitsi. Mwimvire namwe ingene twambaye amakoti tugenda, sinzi yuko nari mfise ninjiye. Mwimvire namwe hanyuma candagera twagenda twari 10 bari abantu 8 kandi benshi kubw'impanuka bari barebare kunduta, bari abantu ndwi nanje w'umunani. Kandi igihe binjira bati mbega uwe ni, hanyuma harinjiye umwe hanyuma uwundi nabashika nko mu bitugu, ariko uko twinjira twaguma tuza turaraba ati mbega ryawe yavuye hehe urya muntu. Bamwe baribaza ati urya ndibaza yuko anezerewe cyane, ati mbega abona bahehe, ati mbega baciye hehe, ati je sinosubira sino. Mwimvire namwe, ariko mwimvire je narababwiye ngo umuntu ntazi ingene kugaragara gusa ko aterejwe n'Imana ahantu runaka gushobora guhindura ibintu. Kandi aho benshi baturaba ukuntu mu by'ukuri bace baza kuvuga ati ibintu byari bwigere bimbako mu buzima bwanje. Kandi je nasabye umwami yuko mumya ikimenyetso kugira ngo nsige ibyo canke ubwo buzima mbayeho, suko cari kibanza giteye ubwoba. Hari muri restaurant nk'ahantu batangira ifungurwa, ariko kubera ko twari turi hamwe, ariko nico cari gihari, nivyo vyari bihari. Rero ndabashingiye no ntaye kugira ngo murabe rimwe na rimwe ibintu nk'ibi bito bito nibi navyo nyene igihe Yesu nawe nyene yashika ngaha, ivyo igihe we yavuga ngaho. Kandi ibi nivyo Yesaya yari yaravuze, yari yarahanuye yuko Yesu azoba mu kibanza c'igitutu c'urupfu, abicaye mu mwijima. Ni ukuvuga ngo hari uburyo bari babayeho ngaho. Murabe ingene ivyo byose, kandi byose byabaye kubera ko atafungwa zari ngaho. Twaciye tuja ahandi mu kindi kibanza, twagiye kuzirondera. Kandi umuntu yari yipfuza yuko mu by'ukuri abo bantu bari bari mu ico kibanza ngaho bashobora kuronka kunyiganyiga, bashobora gukogwako nk'uko yakozwe ko rwa rugo rwarundi rwari rusigaye ruri mu biruhuko bo nabo muri Argentina. Ariko uwo musore yamaze iminsi myinshi ari ngaho, yarabimbwiye intahe yiwe yarafashwe mu majwi. Kandi we igihe yanyumva ndiko ndagenda dushitse yarari mu hoteli, yarari mu hoteli hari habereye igikorane, abonye ndengana abona ibintu byose avuga ati mbego jyawe ninde. Hanyuma igihe twari turi hepfo umengo yaciye adukurikira aja muri sare ahari ko habera igikorane. Hanyuma igihe yari ngaho ntanguye kuvuga, ngiye kuvuga we yarumvirije ibintu byose navutse. Hanyuma ndangije manutse yaciye ashiramwe umuziki n'ibindi, acaraza ahondi arandamutse ariko ararira ati numva ikintu, niyumva ikintu, numva ko hari ikintu hano kitari gisanzwe.
singiye kuvuga kugira ngo simpabe mvuga ikintu canke ibisigaye mu vyo yavuze, muzokumviriza intahe yiwe. Ni intahe ikora ku mutima, n'umuntu atarazi n'ikintu na kimwe, yari ngaho yigiriye mu kiruhuko, ariko ikintu kica kimukorako. Ni nako vyabaye ku mugore wiwe. Sinzi ko ivyo vyari ko biba ku mugore ariya kuri Sara, yarambwiye ati ivyo vyarambaye ko, ati numvise ikintu kidasanzwe ngaha. Hanyuma muzokumviriza iyo ntahe. Murabe ingene kicanditswe rero, murabe vyongeye si mu gihe ca Yesu gusa, kandi kumbure si nejo gusa, birashobora kuba ahantu henshi, kandi no ku batoranijwe naho nyene mu by'ukuri nabo nyene barafise utuntu twagiye turababako, kandi abo bantu bagashishikazwa no kugaragara gusa k'umwana w'Imana, bigahindura incuro nyinshi ibintu vyari bihari, kuko aho haba hari umugisha w'Imana mu bana b'Imana. Rero aho rero ndababwiye, kandi ijambo iyo rivuzwe rigenda gira ico rikoze. Rero murabe aho Yesu yatanguriye kuvuga ubutumwa hari mwaka ry'akarere, kandi abenshi mwebwe murazi ibintu vyabaye muri kajya karere k'Igalilaya, niho kumbure igice kinini Galilaya, Nazareti, ico gice cose ca hano niho habereye ibintu vyinshi mu bukozi bwa Yesu. Hanyuma uyu munsi turiko dusabikanya nabo twariko turubaka kuri etaje ya mbere, twajize imeza yo gufungurirako, mu gihe rero yari karatangura abantu bariko rafungura, ndetse kandi twatamvye tuzunguruka nk'uko babikora. Hanyuma bansabye yuko nababwira akajambo kagufi, icanditswe nabasomeye ni muri Zaburi y'133. Hanyuma ndabaha umugisha, aho nababwiye n'umugore n'abana, kuko bari bamperekeje, bo ntibamenyereye kuvuga ivy'abagore, ariko nariko ndabigisha yuko abagore nabo nyene bafise ikibanza gikomeye cyane mu bwami bw'Imana. Aho rero ngenda ndabigisha buke buke, naho nyene twari tunezerewe mu gusabikanya ngaho, mu kuyaga nabo ngaho. Hari uyu munsi nka saa sita, ejo kuwa gatandatu mw'ijoro naho niho tuzosozera mw'ijoro nka saa 2, saa 1:30 ukabandanya, niho hazoba amazimano tuce dusozera. Kandi barifuza yuko nababwira akajambo kanyuma ngaho. Ivyo ni miburiburi, ni nk'incamake, sinabivuze mu ntango, ariko no kugira ngo mumenye n'imiburiburi ibintu biriko biraba, kugira ngo nsabikanye namwe ivyo bintu arivyo bitazogaruka. Ivyo biba rimwe gusa, umuntu agenda arabibamwo ku mwanya ku mwanya. Rero mw'ubu bundi butumwa bwitwa ngo itegeko ryo gusubiramwo, Dr. William Sotara atubwira ngo bwavuzwe 24/12/2010, Kaye Portori karavuga ngo kumva ijwi ry'Imana biciye muri mpwemu, uko no kuba uriko wumviriza Kristo ari muri mpwemu yari hagati mw'ishengero ryiwe, kandi ataraza kugira igikoresho muri buri gihe hagati mw'ishengero ryiwe kugira ngo agikoreshe, kandi mpwemu yaraganiriza ishengero ryiwe. Uri n'ugutwi ko kumva niyumve, yumve iki ico mpwemu abwira amashengero. Kwa papuro rwa 35 mu gitabo c'imirongo, murongo 293 majana 293 batubwira, atubwira ku gukwega kwa gatatu.
byinshi mu bikorano by'ubukozi bwanje bushasha biriko biratangura. Mwene data umwe ndatomu Batista ahagaze hariya mu mwana wiwe mwigeme yasa n'uwacitse intege wasubiye inyuma ya ashitse mu rugo rwiwe yari yakize, none rabari ngaha mwa kino gitondo kugira ngo abatizwe abandanye imbere. Umugabo umwe inshuti yanje yo muri Canada sebukwe yari ku mpfiro, namubwira nti uraronka sobukwe ni washikariye byiza, ati subira fata inzira usubira inyuma, nakuvuga ngo ari karakira. Uko niko byagenze n'abantu bariko baraza gusa, biri mu ntambako y'ubwana biriko biraba, ariko turarindiriye umusesekara mu mwuzuro, ariko cyane cyane turi mu nkukuma misi ya nyuma, ariko mu isaha y'ubwiza intambuko y'ubwana y'ubukozi bushasha. Ndetse kandi yandika ngo kubw'umuvugishwa ugukuka kwa gatatu bingana ukuvuga ijambo, kuko ni ugukuka kwa gatatu. Uguha kwa gatatu ni ukuvuga ijambo. Murabi ibintu byose yabonye hariya mwiyereko gihema harimo ukwigishwa k'ubutumwa, uko no kuvuga ijambo, kandi n'ivyo Imana iriko irakora kujya gukira indwara ku mujyi amasekeza yo gukiza indwara byongeye, ariko arakorwa no mu buryo bw'impwemu. Byongeye harakorwa kandi no gukira indwara zigaragara ziboneka. Ari ibintu byinshi byabaye ntahaye zagiye zirashingwa no kuri email ku ikete muravyo bakishugwa ku ikete muravyo bakaronka haba kuwo munsi nyine canke hanyuma ati murabe narisuzumishije nsanga ntaco ndwaye, cyangwa umuntu akaba arembye cyane hanyuma wasenga akaca nyandikira hanyuma kuko yaba yazi yuko nasenze. Nuko bakwiye kumenya icarico ijambo ni ijambo ririko riravugwa, kandi batereza kwizera. No kuvuga ngo iyo we urungitse ugira ico usaba, iyo we wanditse ugira ico usaba, wizera yuko ico wasavye igihe cishuwe, umenye uzirikane yuko iryo ari jambo rivuzwe, si ikintu wewe uri kuraronka kugira ngo hanyuma ubundi muntu azokumvirize. Uba wamaze kuvyumva umuntu ariko arabivuga, utereza kuvyizera uko Imana iriko irabikora byose kandi mu buryo bwihuta. Mbega ntiyavuze ati mbere naho noshira amaboko ku radio muri bo kico gihe, no kuvuga ngo kangaye cyane iyi jambo rivuzwe wewe ukaryumva canke ukarisoma. Murabe mbega ibyashuwe rimwe havuga gute? Ati harahiri ugira iki ubusoma. Nivyo bivuga mu ntango igice ca mbere murongo wa gatatu ca mbere haravuga ngo harahiriwe usoma. Murabona no kuvuga ngo nico ca mbere kivugwa hamwe nabumva amajambo no mu gusoma naho nyene hariho umugisha amahigwe. Rero buri gihe biza nkuko avuga ngaho ati buri gihe yamye afise igikoresho cyo kuvuga, kuko umwamuhora ataca azokora atabanje kwibira akabanga bande abasavyi bavugisha. Acha dusomera ku rupapuro rw'amajana 55 mu gitabo c'ibintu by'ishengero gidakosoye, aratubwira ngo mbega ingene twari tukwiye kwirinda mu kumviriza ijwi rimwe gusa, kuko mwe bafise ijwi rimwe gusa ariko ari ijwi ry'Imana. Paulo yarabakebuye ko bavuga gusa ivyo we yavuze. Byongeye nkuko Petero yakoze, we yarabakebuye yuko na Paulo bwiwe atari gushobora ijambo rimwe muyo yari yahawe kubwo guhishurirwa. Mbenge nari ngira akamaro cyane kumva ijwi ry'Imana biciye mu ntumwa zayo, hanyuma kavuga ico bo bahawe kugira ngo bakibwire amashengero. Ibyo nivyo byagiye birashigwaho, kandi nivyo Imana yamye ikora buri gihe, isubiramwo umuderi wayo, urugero rwayo. Nshike tuma murabe bwo kubweburayo ku munsi wa nyuma tubazokumva ikindi kintu, bazokumviriza ivy'Imana biciye mu muvugishwa ameze nka Mose.
que ellos están esperando uwo bo barindiriye en el mensaje tratando de hacer un ubutumwa servicio kugerageza gukora igikorwa c'Imana sin ser la voluntad o fuera de la voluntad de Dios. hanze y'ubugombe bw'Imana. Dice Aravuga la página 34, urupapuro rwa 34 dice, aravuga ngo y toda la palabra es kandi inspirada, ijambo ryose y él dijo que te di gracias, rirahumekegwa. Padre, que tú We has yaravuze escondido ngo estas ndagushimira cosas de los data sabios ko y wahejeje ibi prudentes bintu abanyabwenge n'abahanga ukabihishurira. Amen. Inzoya zishaka kwiga no guhishurirwa no guhishura kwayo nk'uko nabivuze nijoro atazobihishurira abana. Navuga ati ntibizotanga inyishu bagabo, ikanguro ntirizoza Imana ubwayo itararirungika. No, birashoboka yuko yofata umuntu ataca amaze atazi no kwandika izina ryiwe ikamu bigashoboka akaba atazi n'icongereza atazi n'ikigiriki, yandika ngo hariho urutonde rwa buri kanguro, kandi ni kubwo muvugishwa mu gihe canke mu kiringo hamwe n'ubutumwa. Uko niko bimeze uyu munsi. Ibyo byakoze mu gihe ca Petero avugira mu butumwa ku munsi wa Pentekote. Mwe murazi ko atari gusha atazi no kwandika izina ryiwe, yari kijuje atize amashuri na rimwe, atize ishuri na rimwe. Ariko mwe murazi yuko Imana ikora ibintu bidasanzwe idashingiye ku bwenge bwacu bwo ku ishuri. Wiyiza gushingira ku kintu c'abanyateologiya canke umweranda runaka, bari kuvuga ati Kayifasi ariteguye. Murabibona byose bifise mu buryo bubereye, ariko Imana yaramanutse itora abarovyi batari bazi no kwandika izina ryabo, nabo nibo yafashe. N'Imana ifata ikintu ataco kiri igaca igihindura ikintu rero c'icubahiro. Yarafashe ahantu hari ubugaragwa ihagira Edeni. N'Imana rero murabe, Imana buri gikoresha ikiremwa muntu igikoresho, kandi akenshi niwe rero ku bantu canke mu maso y'abantu aba ari umuntu umengo ntabibereye gukora ico gikorwa, ariko aba yaragenywe n'Imana kugira ngo akore ico gikorwa mw'ico gihe canke mw'ico kiringo. Rero murabe nuno ngaha mu butumwa bwitwa ngo ese Imana yoduhe impwemu y'ubwenge hamwe no gwishurirwa kugira ngo dukore tunze ubumwe mu gihugu c'Imana. Bwavuze imwe yuko 8:29 muri Monterrey, Nuevo León, Mexique. Aratubwira ngo kandi kubera ko byavuzwe yuko hazoba ihema rinini Karupa Cathedral, aho hazobera ibitangaza byinshi. Murabe aho hazoba hari ubukozi bw'imyera ibiri biterwa ku matara bibiri, abasigo babiri bari imbere yo kugaragara kw'Imana nk'uko biri muri Zakariya igice ca 4 umurongo wa 11 kuza ku 14. Aribyo biti bibiri vy'imyerayi n'amashami abiri y'umwerayi byonge n'ivyo yishuka igice ca 11 umurongo wa 1 kuza kwa 14. Ivyo nivyo byasezeranijwe mwa kino gihe ca nyuma, kandi kugira ngo Imana ibandanye ikorana n'ubwoko bw'Eburayi mu gice ca 2 cinga rya 70, ubukozi buhwanye bugenewe Mose na Eliya n'ubukozi bwa Mose na Eliya buriko burakorwa na mpwemu yera, ariwe umwe rudende afise ubukozi. Cyo gituma abayuda barindiriye Eliya, umuntu wo mwa kino gihe ahazoba hari ubukozi bwa Eliya buriko burakorwa na mpwemu yera, kandi barindiriye na Mose. Ni kuvuga umuvugishwa ameze nka Mose, kandi iryo niryo sezerano Imana ifise ryo gushitsa. Kandi Mesiya azoba ari umuvugishwa ameze nka Mose. Muri we niho hazoshikirizwa iryo sezerano, kuko inzamba y'indwi ariyo Mose na Eliya n'ikimatarira c'indwi ariko arakuza ko mwami ni ikintu kimwe. Inzamba y'indwi n'ikimatarira c'indwi ni ukuza ko mwami, kuko azazananye n'abamarayika biwe. Cyo gituma arungika abamarayika biwe n'ijuru ngagenzamana kuvuga ngo hamwe n'ubutumwa inkuru nziza y'ubwami, ubutumwa bw'ikiringo c'ubwami, kugira ngo ahamagare yegeranye ibihumbi 140 by'Abaheburayi 12 vya buri muryango, nk'uko biri mu byishugire c'indwi mu butumwa kumenya umunsi n'ubutumwa bwawo. Ubu bwavuze ku Imana hanyuma nyuma yo kwigisha ubutumwa bwitwa ngo umunsi mukuru w'inzamba. Nk'ubutumwa aratubwira muri rupapuro rwa 14 aravuga ngo abayuda bari mu gihugu cabo barindiriye umunsi mukuru w'inzamba kugira ngo bamenye impongano, kugira ngo barindire ukuza no kugira ngo
bibabaze kugira ngo bababare kubera ko bamwase ku nshuro ya mbere. Byose byarashyizweho neza nk'uko umukozi w'Imana mu bukozi bwiwe ntabona ikindi gisigaye atari kunyahwa gushengera, kandi umugeni ategerezwa kujanwa imbere y'uko Isirayeli imenye ibyabaye. Aho ibubafu yandika ngo kunyakurwa rero ishengero ritegerezwa kuba riri mu ntambuko y'igihe cibire rigumye imfuruka, kandi ivyo rero vyo cabiba n'umugeni hanze y'ikiringo c'ubuntu muri uko kunyakurwa k'umujyi nk'emu, ariko ashigwaho n'urya muhamagaro mu byeshu gice ca 4 ahavuga ngo duguze hano, kandi ashigwa mu gihe cibuye rigumye imfuruka. Aho niho bwoko bw'Heburayo buzomubonera. Aho yandika ngo 1044 iburyo, amaja hejuru naho iburyo yandika ngo impongano. Bo barasanzagijwe barahumishwa, bo naho bakoraniye hamwe. Mbega niki gisigaye? Umugeni atereza kujanwa, hanyuma bavugishwe mu byeshe 11 bazobahamagara bahamagarire ku munsi mukuru w'inzamba kugira ngo babamenyeshe ivyo bakoze, kuko buri munsi mukuru wose wakozwe mu isezerano rya kera werekana ubuvugishwa hamwe n'ibintu yari gukora muri kazoza. Hanyuma nk'umunsi mukuru w'insago, murabe uwo munsi mukuru tubwira ku kimpumbi. Rero mu gitabo c'imirongo waratwereka agace k'ubutumwa ngaha fiesta de las trompetas. Hakuwe mu butumwa bwitwa ngo umunsi mukuru w'inzamba. Esta es la página biri ku rupapuro 129, mire. 149 murabe. Párrafo 11:50 murongo wa 11:50 haravuga ngo iri shengero rimaze kumenya ubukozi bw'ikimoteri c'ingubwo nyene abayuda nabo bagahamagarwa n'ubukozi bw'inzamba yindwa n'abaravugishwa babiri Eliya na Mose. Rero murabe inzamba yindwi n'ubukozi bwa Eliya na Mose. Hejuru yandika ngo Mose na Eliya bingana ibanga ry'inzamba yindwi. Ukuza ko mwami bingana ibanga ry'ikimoteri c'indwi. Rero byongeye na hano kwijana 128 murabe umurongo wa 11:43 haravuga ngo mu nzamba yindwi ibirimwo kuri Isirayeli nico kimwe n'ibirimo kimoteri c'indwi kwishengero. Hejuru y'ikimoteri c'indwi yandika ngo Mose na Eliya, ariko ntiyaravuze yuko inzamba yindwi ari Mose na Eliya, ko kimoteri c'indwi naco ari kuza ko mwami nuko arico kimwe. Icari cyo kuza ko mwami kimoteri c'indwi kwishengero ni inzamba yindwi Mose na Eliya kuri Isirayeli, kuko bombi uko ari babiri barindiriye umuntu umwe, nk'uko mwenda Branham yabivuze. Umugeni yaramaze kwakira ikimoteri c'indwi, nukuvuga yuko ateye imbere cyane aho mu gice kimwe, kandi ubu hariho ikirere c'ubusabane n'ubwoko bw'Heburayo ari barabarongoze, kuko akorana n'igihugu n'ubwoko bw'Heburayo, kandi muzogenda murabibona bigenda biragaragara cyane. Kandi murabe ubu turafise ubu mbere turi no muri Isirayeli. Ubu hariho amasezerano dufitanye na Isirayeli nk'uko iyafitaniye na Amerika Latine. Ubu no kuyishira mu bintu bigenda biraba kuri itinerere mu bikorane ni no gusabikanya umwanya. Ariko mwibuke yuko aje ku mugeni, ariko mwibuke yuko igihe azoba afitanye ubusabane nabo, kuko byose no gusobekerana mu buryo busanzwe bumenyerewe. Rero Dr. William Sotabana yakuvuga hano ngo marayika azafise ikidomesho c'Imana nzima. Murabe niwe akora ico gikorwa, kuko muri we ikidodo c'Imana nzima arico mpwemu yera azoba ariko arakora ubukozi bwa Mose n'ubukozi bwa Eliya. Byoroshe cyane nk'uko ku rupapuro nyene gujana 28 ku murongo
141 bujana 41 murabe haravuga ngo la palabra hecha carne es la ijambo luz de ryambaye verdad. umubiri ni Cuando umuco la w'igihe iyo muribonye. Biblia Bibiliya dijo que sí. ivuga ko ari uko bimeze, Escribe la luz yandika es ngo la umuco palabra hecha ni carne. ijambo ryambaye umubiri. Y en la 11:42 cumi n'imwe dice, mirongo ine na kabiri naho haravuga ngo ahora déjeme decir esto, rero reka ndababwira aquí ibi mismo que cada ngaha nyene trompeta que tocó, buri nzamba tocó yose debajo del yavuze sexto sello. yavugiye mu kibazo cya Llegaremos a gatandatu. esto en unos pocos Ibi turaza minutos, kubishika ku donde minota cogimos mikeya el sello aho aquí. tuza gufata Todas las ikidodo trompetas ngaho. tocaron bajo el sexto Inzamba sello. zose zavuze mu kibazo Porque cya el séptimo gatandatu sello ku kibazo allí fue c'indwi silencio. aho kari agacerere Nadie sabía. nta n'umwe yari Eso abizi. fue el minuto uwo wabaye y hora umunota que Cristo n'isaha vendría como aho nos kristo reveló. yari kuza nk'uko Pero cada yabiduhishuriye, trompeta tocó debajo ariko del buri sexto nzamba sello, yose yavugiye mu kibazo cya debajo gatandatu de la persecución mu de los judíos. gatotezo k'abayuda. De ahí escribe, aho hora yandika de ngo su venida. isaha yo kuza kwiwe Es igual 41 bingana años con imyaka 8 mirongo meses. ine n'umwe n'amezi Con ocho- umunani. 41 años. Imyaka mirongo 8 ine meses. n'umwe n'amezi umunani. Esa es la hora de su venida. iyo ni isaha yo kuza kwiwe. Ahora ya usó rero hariya yakoresheje 33 años de imyaka la mirongo hora de itatu su n'itatu primera mu isaha yo kuza kwiwe kwa mbere desde que nació. uhereye igihe yavuka. Ahora, rero ¿cuánto usará? azokoresha igihe segunda kingana venida, gute en su mu segunda kuza venida, kwiwe de kwa ese kabiri tiempo de la hora muri de su ico gihe venida? c'isaha yo kuza ¿Y desde kwiwe, cuándo? kandi ni uhereye ryari Siendo cumplido hazoba eso, ariko harashitswa ivyo. pues ahí, no aho rero conforme al calendario, twisunze de Dios, ikirangamisi c'Imana estaríamos viendo tuzoba turiko turabona qué tiempo ngo ni igihe kingana gute igihe ico we azokoresha mu gushitswa ko kuza kwiwe kwa kabiri. y escribe también el séptimo Ivyo ngiye sello, yandika ngo igual. kimoteri c'indwi bingana ukuza k'umwami. Sigue diciendo así Abana que, yakuvuga ngo nuko rero vean, los judíos muri aba bayuda están esperando a Elías, barindiriye Eliya, están esperando a Moisés, barindiriye están Mose esperando al kandi Mesías. barindiriye Y Mesiya. los tres que están Kandi esperando, abo ellos batatu creen que será barindiriye realmente bo una barizera persona yuko del azoba ari tiempo umuntu que umwe esa gusa promesa se cumple. wo mu gihe Están esperando a Elías, caho iryo sezerano y están rizoshitswa. esperando por consiguiente barindiriye un hombre Eliya, del mu yandi tiempo majambo barindiriye que esa umuntu promesa se cumpla. a- Y un aho hombre ico- nacido en esta aho tierra, ivyo bintu bizoshikirizwa a través umuntu de un azovukira hombre ngaha ku y de isi una mujer. biciye mu mugabo n'umugore. en la página Ku rupapuro 115, rw'ijana na cumi na gatanu. y no pueden estar esperando, kandi ntibashobora kuba barindiriye umubebe umwana, sino que tiene que estar ya ahubwo maduro, alto, akwiye grande, kuba yarakuze, esa grande akuze edad, cyane kuvuga ngo afise imyaka myinshi, akuze con cierta edad, afise imyaka runaka, para que kugira ngo ya sea el tiempo kibe ari cyo gihe aho bamubona y lo reciban. No pueden estar bamwakire. esperando Ntibashobora kuba y el tiempo para barindiriye el cumplimiento de esa promesa. namba ari cyo No gihe pueden cyo estar esperando gushizwa por kuri iryo sezerano, ntibashobora kuba barindiriye umwana muto. 115, rero murabona ku rupapuro rw'ijana na cumi na párrafo gatanu 10, umurongo wa cumi 11 na rimwe nos dice aratubwira la última señal ikimenyetso poco ca antes nyuma de los gentiles imbere gato y'uko abanyamahanga fuesen quemados, era la señal baturigwe de Dios. cari ikimenyetso c'Imana kigaragaye mu mubiri. Jesús dijo que Yesu eso yaravuze sería yuko en su regreso. ivyo bizoba mu kugaruka kwiwe. Y él ahí escribe, We ngaho yandika ngo Dios en carne, Imana mu mubiri antes de los gentiles imbere y'uko ser quemados, abanyamahanga baturigwa en su regreso. Sí. mu kugaruka kwiwe. Byandika ngaho. Ahora vean, Rero murabe antes de la gran imbere tribulación. y'umubabaro mwinshi, Y eso sucede antes de la gran kandi ivyo biba tribulación imbere y'umubabaro mwinshi. también. Lo de sellar a los 144 Ivyo vyo kuduma kw'ikimenyetso ibihumbi ijana na mirongo ine na bine justo antes yavuze ngo de ivyo biba la neza gran neza tribulación. imbere y'uko hatangura umubabaro mwinshi. Eso está en el libro de los sellos. Ivyo biri mu gitabo c'imatanijwe. Ahora, Rero miren, sigue diciendo, murabananya kuvuga ngo están esperando a Moisés, kandi un barindiriye profeta como Mose, umuvugishwa ameze nka Mose, Moisés, un hombre umuntu de esta tierra wo ngaha en ku el isi cual esté ese ubuzoba ministerio. arimwo Y ubwo están bukozi, esperando al Mesías, kandi barindiriye un na hombre Mesiya, que nazca en esta umuntu tierra, azovukira aha ku y isi. tendrá el Espíritu de Muri we Dios hakaba harimwo muhemu w'Imana esa ashitsa promesa. iryo sezerano. Miren, hay un escrito Hariho ibintu yanditse, que él nos dejó yadusigiye y él yanditse, escribe, yanditse ngo el que recibe profeta, uwakira umuvugishwa, recompensa de profeta recibe. ingero y'umuvugishwa niyo ¿Qué es un aronka. profeta? Mbega umuvugishwa ni iki? Un hombre con las Ni dos umuntu conciencias afise juntas. integerabwenge zibiri zikoreye icarimwe. Es el velo humano de Dios siempre. Ni umubiri, De la divinidad. ni igitwikirizo c'Imana buri gihe, uva mu gihe uja mu Y kindi, el uva no mu Mesías kiringo será uja mu un kindi. profeta. Kandi Mesiya La azoba ari semejanza umuvugishwa, física kameremere kagaragara k'Imana, La semejanza kameremere física. kagaragara La kaboneka, semejanza física, la kameremere primera venida de kaboneka mu Dios kuza kwa mbere kw'Imana se llamó Jesús. ikitwa Yesu.
yaterezwa kugira izina uwo mubiri kandi w'igihe aduga mu ijuru bivuga yuko yarose izina rishasha kuko ntamba rero yararose izina ryiwe rishasha nukorera mu kuza kwe kwa kabiri kameremere k'Imana mwo mubiri w'inyama mw'ico gikoresho aterezwa kuza rero afise izina rishasha uwo niwe aronka kakabuye kera kandi so kwizina rishasha unesha kandi nzompa inyenyeri yo mu gaturuturu inyenyeri mu gaturuturu niki no kuza kwa kabiri ko mwami rero murabe mu butumwa inversiones nos dice ubutumwa el reverendo William Branham Revera William Branham aratubwira ngo la página 28 ngaha ku rupapuro rwa 28 hablando ariko aratubwira kucanditswe cyo muri Matayo igice cya 14 reka tuhazingurure naho esa escritura cyo canditswe porque esto fue kuko algo que ocurrió iki ni ikintu cabaye miren cuando pasó lo de Juan igihe hahera igihe haba bijya vya Yohana yumvise ko ari mu nzu y'imbohe yaciye aza bukwi na bukwi hano i Galilaya rero ngamwe data Branham comienza a hablar aca atangura kuvuga vamos a leer primero la escritura para luego reka tubanze dusome ico canditswe hanyuma tuze dusome ibyo Branham yaciye avuga ngaho muri Matayo 14 verso 3 en adelante para umurongo wa 13 kabanda hanyuma namwe murashobora gusoma ibindi Yesu avyumvise kuvuga había ocurrido que le habían hari habaye bijya byuko bari baciye umutwe Yohana le había predicado allí uyari yababwiye ubutumwa ngaho divorcio y casamiento ubutumwa bwitwa ngo kubaka no kwahukana y por eso nada más kandi ico gusa condenaron a muerte ico nico cabaciriye ku rubanza nico catumye bamucira ku rubanza ko gupfa bisabwe n'umukobwa ariko murabe aho reka tuhasome kugira ngo byose mumenye ivyari ko bikorwa ngaho muri ico gihe umwami Herode yumva inkuru za Yesu abwira abagendanye biwe atuyo ni Yohana umubatizi yazutse mu bapfuye nico gituma ivyo bitangaza bikorera muri we kuko Herode yari yarafashe Yohana akamuboha akamushira mu ibohero ko bwa Herodiya umuka Filipo mwene se kuko Yohana yari yarabwiye Herode ati nikizira ko mwabiriye agomba kumwica ariko atinya abantu kuko bamwiyumvira ko ari umuntu avugishwa n'Imana umunsi wo kwibuka ukuvuka kwa Herode mwibuke yuko kari kahise ari karavuga umunsi igihe Herode yari karavuga kuri Yesu avuga no ku mico Yesu aho kahise gaca gasubira inyuma agaca atubwira rero akatubwira ivyari vyabaye hanyuma agaca asimbira rero ku vyabaye hanyuma umunsi wo kwibutsa ukuvuga kwa Herode ushitse umukobwa wa Herodiya atambira hagati ya bose anezereza Herode nico catumye amwemerera amurahiye kwa muhico yo musaba cose nawe abanza koshwa na nyina ati mpera ngaha kumubehe umutwe wa Yohana umubatizi buno mwami arijirwa ariko kubwaza ndahiro no kubw'abasangira nawe abwiriza ko bawumuha atuma mwibohero ngo bacizosi Yohana bazana umutwe ku kibehe babuha wa mwigeme awushira nyina ico coba carabaye ikintu giteye ubwoba abigishwa bibo baraza bajana ikiziga baragihamba maze baja kubikira Yesu bamuhaye makuru ko Yohana bamukoreye ivyo rero haravuga ngo Yesu avyumvise arahava agenda mu bwato aja ahantu hagahinga kwihererayo ishengero rivyumvise riva mu bisagara rimukurikira rijanye
vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que inkokoro de ellos estaban avuye enfermos. mu bwato abona ishengero ryinshi rimutera akagongo abakiriza abagwayi bugorovye aca kwa kazinga aho gace bugorovye abigishwa baramwegera bati mbega hano hantu ko ari mu gahinga kandi bukaba buriko burira no kuvuga ngo hari nko ngaha sizeri ni sizeri na 41 hano zo kumuhingamo hariya Puerto Rico ubu ni saa 5 ni saa 11 na 41 kuko turushanye amasahanurwe ariko hanyuma mwe murashobora kubona yuko izuba ryamaze kurenga hano kuvuga ko hari harenze isaha y'ijoro sezerera abantu baje mu mihana kwironderera ibyo kurya murabe bimwe nyene vyatubako tugiye kurondera ikintu cyo gufungura byari bigoye Yesu arababwira ati ntibarinda kugenda mubari mwebwe mubagaburira baramwishura bati ntabyo dufise hano atari udutsima dutanu n'udufite tubiri nawe ati nimubinzanire hano yandika ngo imitsima 5 n'ifi 2 abwira abantu kwicara hasi ku byatsi yabira ya mitsima 5 na za fi 2 rero murabe ngaho yanditse imitsima 5 n'ifi 2 yandika ngo ubutumwa bwiza bw'ivyagezwe ararangamiza araba mwijuru arabihezagira amanyagura ya mitsima ayiha bigishwa bagaburira ishengero aho yandika ngo ubutumwa bwiza bwo buntu barajya bose barahaga batororokanya utumanyu tw'imisigazwa twuzura ibisimbo 12 bo bafendeka ngo abigishwa 12 kandi abariye barabagabo nk'ibihumbi 5 ukuyemwe abagore n'abana uwo mwanya gobera bigishwa ngo batambukire mu bwato bitangire kujabuka hakurya abanza gusenzera ishengero ahejeje guseze ishengero aduga umusozi gusenga yiherereye bwagorovye ariyo ari wenyene gusa ariko bwato bushitse hagati mu kiyaga bari batamijwe n'imipfunda rero murabe aha kuko hariya mu gice rero murabe aho aha ni ku murongo wa 20 24 Matayo 20 Matayo 14 umurongo wa 24 haravuga ngo ariko ubwato bushitse hagati mu kiyaga bari batamijwe n'imipfunda kuko umuyaga wari baturutse imbere rero imiyaga ibaturutse imbere ni amazi ariko arahungabanywa n'umuyaga ku muteramyo gira 4 aza aho bari agendesha amaguru hejuru ku kiyaga aho yandika ngo amahanga raba yuko mwontorera ahantu nico gice nyene ahavuga aho hantu hitwa gute kuko aravuga yuko yagiye ku yindi nkengera hariho kuko haravuga ngo Yesu agendera ku kiyaga ahashiraho ico kibanza kugira ngo nimuri mwumve aho hariho murabe yanditse ngo ikiyaga ariko twashobora kuvuga yuko ari kiyaga kuko n'amazi meza ariko yavuze ngo iba hari ingene yavuze ngo niba hari Galilaya rero aha ku murongo wa 25 iburyo yandika ngo ku muteramyo gira 4
ku muteramyi agira kane. Ku muteramyi agira kane aza aho bari agendesha amaguru hejuru ku kiyaga, yandika ngo ibihugu. Abigishwa mubonye agendesha amaguru hejuru ku kiyaga basimbwa n'umutima bati n'igihume, baturikishwa ubuku n'ubwoba. Uwo mwanya Yesu arababwira ati humura ni jewe, nimureke gutinya. Aca kuri nyenyeri ya Dawidi iburyo. Petero aramwishura ati umushinga ntahe, asangwa ari wewe mbarira nze aho uri ku mazi. Nawe ati ingo. Petero yururuka mu bwato agendesha amaguru ku mazi ngo aje aho Yesu ari. Abonye igihuhuta aratinya, atangura kuroka, arataka ati ntabara mugenzi. Buno Yesu arambura ukuboko, aramucakira, aramubwira ati yewe ukwizera guke, niki cagukekeranishije. Rero hariho ibintu yanditse aho yadusigaye ahaditse ngo Kristo ava mu gihugu mu kindi agendera ku mazi y'ibahari, ibihugu, amoko, indimi, muri Galilaya h'abanyamahanga. Uyu munsi naho ashingiza ikirenge ku kiyaga ic'ibubamfu imusozi kugira ngo akize ishengero na buri watoranijwe wiwe. Ni Betsaida aje Kaperinaumu, ni kuvuga ngo yarajabutse n'urugendo. Ariko murabe havuga yuko umuyaga wari ubaturutse imbere, kandi ico gihuhusi cari giteye ubwoba cane kugeza ubwo bwato si ngombwa twagendamwo uyu munsi, kumbure hari hakayaga gakeyi. Rero kubw'ibyo bintu byabaye buri muntu wese yotinya ati umuntu yoshobora kwibira gutwagwa n'amazi. Ariko murabe yanditse ngaho ico gice ati no kuvuga mu mwijima, ubwato bwari bukikijwe n'umwijima w'abanyamahanga. No kuvuga ngo ibibazo byose n'ingorane ziba muri ubu bwami bw'abanyamahanga. Ariko murabaho haca hagaragara kuza kwa kabiri k'umwami. Rero murabe, reka tubandanye hano. Buriye mu bwato umuyaga uraca. Rero buriye mu bwato aho rero haratubwira kuri Yesu na Petero, kuko namba ari Petero yari yururutse acaraja ahari, ariko acaribira, acararoka. Yesu akamuduza. Mwe murabona yuko atabandanije agenda. Ikitangaza cari kubandanya iyo Petero atakekeranye. Bose ko ari babiri bari kubandanya bagashika aho bari bagenewe gushika, ariko kubera ko yari yarotse, aho niho ukwizera kwa Petero kwagarukiye. Nuko uko ari babiri rero baca barurira, Yesu hamwe na Petero baja mu bwato. Nuko bari bashitse rero aho baterezwa gushika. Abari mu bwato baramupfukamira bati nukuri uri umwana w'Imana. Murabona hari ngaho imbere mu bwato. Bamaze kujabuka hakurya bafata imusozi mu ntara y'Igenesareti. Abantu baho hantu baramumenya, bamutuma ko muri ico gihugu cose, bamuzanira abagwaye bose, baramwinginga ngo bakore ku buyonga bw'impuzu yiwe gusa. Ababukoze ko bose barakira. Icapurenyeri ya Dawidi iburyo. Rero namwe ivyo vyabaye mu kuza kwa mbere k'umwami kangahe cane, mu kuza kwa kabiri k'umwami. Ukoze abatorejwe n'Imana bakoze bizeye kugushizwa kuza kwa kabiri k'umwami, kumumenya gusa, kumwakira gusa mu bugingo bwabo, mu mitima yabo, hanyuma bagakoza ko nuko kuboko ko kwizera, atari ku buyonga bw'impuzu ziwe gusa, ahubwo ku bugingo bwiwe. Icari mu by'ukuri ico gikoresho kameremere k'Imana, no kuvuga ngo gukora ku Mana biciye mu kwizera no kwakira uwarungizwa watumwe n'Imana.
murabe mw'iki gitabo mwese Branham mu rupapuro rwa 19 hepfo aravuga ngo igihe Simoni yicare kumbere Andres igihe yamujana ku nkengera aho Yesu amaze gukora ijoro ryose ntihagira ikintu na kimwe baroba mu rusenga bari bicaye ngaho aca asaba yuko yohindukiza ubwato Petero aca aramubwira ati uhejeje gukoresha ubwato Petero kumbure yari yumvise ikintu runaka cyuko havuzwe kandi atagitse umwitwarariko mwinshi yipfuka amatwi yicara ngaho ku gishitsi Yesu nawe ngaho ku bwato kubw'iryo sinzi hanyuma turatahura ko aho mu bwato Yesu ataraza kuba yarakubitiye akagohe Simoni kugira ngo yongere yatse ubwato avuye ngaho aravuga ati ndazi yuko wakaze ijoro ryose ntiwaroba ikintu na kimwe tariko ubu mwakino kiyaga hariho ifi ati terera urusenga ifi nyinshi zirakurindiriye ni byiza namwijambo riciye bugufi ariko igihe yaterera urusenga agatangura gukwega aho hari ifi ibyo bishatse kuvuga yuko aho hari Mesiya uwo se yari yamubwiye muvugishwa aravuga ati mvi ruhande mwami ndi umuntu w'umunyabyaha aramubwira ati ntutinye Simoni ati rero wabonye ukuri tariko ubu ukabandanya uhereye ubu ukabandanya uzo umurovyi w'abantu igendeka ngo Petero umurovyi w'abantu Petero yari yiteguriye guheba urusenga akazi kiwe yari yemveretishije muri Yesu Kristo yari yashoye umutaye muri Yesu Kristo kuko yarazi yuko ari Mesiya yasezeranijwe ariko iryo jambo yari yavuze ryari riri ngaho ryagaragaye kuko aho hari iryo jambo yari yavuze rigaragaye kandi uwo yari Mesiya yarazi yuko uwo ari we ijambo ryavuga ariwe yari yamabwiye ariwe bari bamabwiye abafarisayo base wiwe kuwa yari we Mesiya yambaye umubiri kandi we kwazo baramuvugishwa azotuma hashitse isezerano rya Mesiya yari ngaho rero nuko Petero yaciye ashohora umutahe wiwe amaze kubona igishinga ntahe c'ijambo ugushingirwa intahe kw'ijambo rero murabe ngene Petero yizeye ijambo mw'uwo mwanya yari yamubwiye gute yari yamubwiye ati terera urusenga iburyo hanyuma uraza kuronka ifi rero murabe mwaka kandi karorero igihe yamubwira ngo ingo ugendagende kuko yari yamubwiye ati namba uri Imana namba ari wewe ati mbwira nanje nze ngendera ku mazi yeriko asaba yuko nawe yogenda no kuvuga ngo yaramubwiye ati namba mbwiye ko ngo nze ndaje murabe yaratanguye aramubwiye ati ingo no kuvuga ngo yaramushikije yaramuhaye ivyo yari karasaba kuvuga ngo ati buri kuransaba ivyo ati rero nanje nakubwiye ati ngo aratangura ariko murabe harageze igihe ubwo yabonye ingorane acatangura kuroka kwibira nuko rero ukwizera aho kwa Petero ntikwari gushingiye kuwo Yesu yari we ariko kwako karorero ngaho yego ukwizera kwari gushingiye kw'iryo jambo yari yavuze cyo gituma nimba wewe wizera n'umutima wawe wose ivyo wewe uri kurasaba kandi Imana ikaba yarakwishuye kwivya ari uko nyene bimeze nk'uko uriko urabivuga ntukekeranye kuko noneho hoca hinjira amakenga ariko ukutizera ijambo ry'iyo ntumwa kuko murabe ni ukumumenya nkuko byabaye kuri bijya bya kijya gisagara igihe agenda igihe ashika igihe bamumenya baci bamuzanira abantu benshi kugira ngo abakize igihe umenya umwami mukoza kwe kwa kabiri ukamwibika nk'umwami wabe n'uganza abaganza ni ukuvuga aho acaba impinduka mu buzima bw'umuntu rero igihe abisi bazomenya
uwo muntu wari we mbega ntimubona mwiyerekwa gihema wa murongo wo gusengerwa utagiriye iyo ugarukira nico kimwe bazomuzanira abantu bose b'ubwoko bwose bagwaye, abantu batagira ijisho, ukuboko, ukuguru, kuko yaravuze yuko amaboko amaguru bizogarurwa bizoremwa. Aho turabona ukumenya ngo ninde uwo muntu, ubwo bukozi ninde uwarimwe ubwo bukozi. Rero murabe abantu yakuvuga ngahawe Dr. William Soto ubutumwa twahagarikiyemo ibyo ari byo bwoko bw'abarayo burindiriye, kandi bo ntibazokwakira ikindi bo ntibakira umuvugishwa yapfuye, ategerezwa ko ari muzima kandi akavuga, kuko ntashobora kuba yarapfuye, kuko bapfuye ntibavuga. Ategerezwa ko ari muzima kugira ngo ashobore kuvuga, ayage n'abantu, kandi akabaha ubutumwa bw'ijuru rirengaje inzamba ko muri Yesaya 27:13 aribwo buzohamagara bukegeranya, aribwo buzohamagara imiryango yazimiye, imiryango 12, umuryango wa Yuda n'uwa Benyamini, kugira ngo ahuze imiryango yose mu bwami bumwe, ubwami bwa Dawidi buriko buragarurwa bukimikwa ubwami bw'Imana ku isi. Rero wewe azomenya nkuko bivugwa ngaha hantu hamwe, azomenya mekanizme, uburyo bwo gukoreramwo ivyo byose, kandi hazoba ibintu atazovuga, atazoshobora gusabikanya n'umuntu n'umwe, kugira ngo ntihaduke abigana. Uwe ngaha Papuro gujana 15 murongo wa 18 aravuga ngo rero Mose yarazi mekanizme, uburyo, ariko ntikwari kugira ngo hagire uwundi muntu abitahura n'umwe atari Mose gusa. We yarazi ko bicamwo, kandi byari bihagije, byari bimuhagije. Kubera iki uyu munsi abantu badashobora kuba bumva buzuye, bose ntibateraza kuba Mose, hari Mose umwe gusa. Bo bari bazi yuko ari Imana, bo barabonye yuko yari Imana, baramukurikira, bamugira neza kugeza ubwo batanguye mbere no kubaza ibibazo. Babaza ibibazo atari kugira ngo babafashe cyane, babaza akenshi atari kugira ngo banamenye. Igihe babaza Pilato niwe yavuze ati tubwire ntiwongere kuduhagarika umutima, ati bitubwire, ati nabibabwiye. Cavuga ati urarogose dusigaje iki? Ubwa mbere wambajije ndakwishuye, none ucivuga ngo nukurogota, ntakwishuye ikintu na kimwe, kavuga ati kwera kuguma wihoreye, none hasigaye iki? Aho rero niho uca ubona icyo cyo ukutizera. Nta kintu na kimwe kinezera gihaza utizera, naho umuntu yokwitwara neza acavuga ngo numufana. Abagore bambaye nkuko bategerezwa kwambara ngo kujya no gufana, bambara nabi canke bakaba bari mu nzira nziza, tujyagenda yishima. Murabe tujyagenda hanze y'inzira y'Imana, bamubona bimeze neza ni fanatism, babona nabi nati nta kuntu na kumwe wobanezera. Ntugire ikibazo, wewe uri kunezereza Imana gusa. Imana ni integuro yayo, si kugira ngo banezereze, ahubwo no kuko wowe ukunda igikorwa c'Imana, ukaba ushaka gukora ibintu neza, ugahimbara Imana, ikishima ikakunezerererwa wewe. Rero murabe baramukurikira, bamugira neza kugeza ubwo batanguye kumubaza, bashaka no guhagurutsa abandi ngo bakore nk'ibyo bintu nyene, kwera ko bafise uburyo. Rero nakora tirindira gato, uyu ntanezereye, ariko turafise formule, atereka duhagurutse ujyaze kuvuga neza, kukujya ntanezera, kandi turafise formule. Iyo formule nico gikoresho gusa cyari kiyifise ubwo bukozi mu kwa gatatu, cyo gituma atazomenyesha ingene byose biriko birakorwa, kandi ko bigira ingaruka, kandi ibintu byose bizoba biriko birabera no mwakiriya cumba gito c'imbaho, navyo nyene
ntibizobe ibintu bizobera ku mugaragaro niko marayika yabwiye mwene data Branham rero we ngaho aravuga ngo bashatse guhagurutsa abandi ngo bakore nk'ivyo nyene Kora Datani aho kumbere naho nyene hariho Biramu naho nyene ari ngaho yandika ngo Mose yaratahura uburyo ntikwari kugira ngo abandi babitahure kuvuga ngo ntikwari kugira ngo abandi batahure ivyo ahubwo vyatahurwa gusa na Mose yarazi ingene bicamwo bikora ni kuvuga ngo yarazi mekanisme abandi nabo oya kuko Imana ikora buri gihe biciye mu mubiri w'inyama umwe rudende nivyiza twari ko turaraba nkuko dusa n'abacishagiza ko icari co umuvugishwa ameze nka Mose aribyo byashikirijwe muri Mose byashikijwe mu bavugishwa benshi ariko mu buryo bugaragara neza byashikijwe muri Yesu mu kuza kwe kwa mbere kandi ico cyarezo kirashitswa co mu gusubira mu byagezwe kijya twasomye ngaha mu ntango mu gice ca 18 murongo wa 15 kirashitswa vyongeye nka kino gihe ca nyuma mu kuza kwa kabiri ku mwami umuvugishwa ameze nka Mose duhaguruke nuko dusige bityo muri kino cigo umuvugishwa ameze nka Mose twakire wo twishimira mwari data inshuti Dr. William Soto Santiago